Ndabaramukije bakunzi muriko murakurikirana ibiganiro biriko bica kumbonesha kure igihugu. Mu mico n'imigenzo y'abarundi abakenyezi bitwa abazezwa nzu abayinarugo nukuvuga ko bajejwe kuvyara abana no kubarera, kurima, gusya, gutegura no kurondera ibifungurwa n'ibindi bikorwa vyo mu nzu. Ariko rero abashakashatsi abatohoza utuntu n'utundi basanze atari ivyo gusa. Mu Burundi bwo hambere abakenyezi bararangura amabanga hambaye mu gihugu, hari n'ababaye rurangirano. Kugira ngo tugire ico tumenye ku butwari bw'abarundikazi bo hambere, twatumiye abatumire babiri. Umwe akaba ari Karegwa Ndenzako Jean Claude, asanzwe azi ibitari bike mu mico n'imigenzo y'abarundi. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane, ndabashimiye ko mwantumiye kandi ndaramukije bari kurakurikirana kino kiganiro, ndamutsa n'umutumire mugenzanje. Nta kindi mwoba mujejwe? Njejwe igisata mu biro vy'umukuru w'igihugu kijejwe ivya politike, imibano n'imico kama. Muri ico gisata rero harimo n'abakenyezi, nukuvuga yuko abakenyezi mu byo tujejwe barimo abakenyezi tubavuze, nukuvuga wewe, nukuvuga Serina, eka nitwokuramo n'ababikira canke abandi bakenyezi batandukanye. Turabashimiye cyane. Twari twatumiye kandi n'umupfasoni Bankumuhari Bernadette, akaba ari umukenyezi w'umushinga amateka wa mbere mu Burundi, ariko kumvo zitatuvuye ko akaba yafatiriwe. Turi kumwe n'undi mutumire Celine Bankumuhari. Turabaye ikaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, tubibutse ko Uburundi bwifatanije n'amakungu kwigenekerezo rya 8 ntwarante mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yaragarutse ku butwari bw'abakenyezi bo hambere. Agomba ndabasabe turi tege yompe. Umukenyezi mu gihugu cyacu koko yaramuhinze. Tuze turibuka bamwe harya nariri ku mutima naho bamuvuze ko bwinshi yaratwaye igihugu, kandi abarundi ntibagomutse ngo batwarwa n'umugore. Ico gihe umukoroni ntiyari bwari. Turavye hariho umukenyezi ahubwo dukwiye kubona bamwubakira ishimutso. Umukenyezi yitwa Namujandi. Namujandi niwe wa mbere atigeze yemera umukoroni amuhagarara ku gahanga. Mbere n'igihe umukoroni yagena umuganwa aja gutwara hariya mu gice ca Kayanza, Namujandi yaramugwanije kuko yemereye kugendera ku by'abakoroni. Aragwanya abakoroni gushikaho nababwira yuko ipozisiyo ya mbere yarabaye mu Burundi yabaye indora, abakoroni bagiye kurwanya Namujandi. Hanyuma baramufata n'abarunyota nabo nyene barafashwe, abo bose n'abagwanya abakoroni. Namujandi batwamwisha bamuturiye, Runyota nawe baramumanika. Ico gihe ngo carazira kumanika abakenyezi. Namujandi baramuturiye, babishe itariki 29 Munyonyo mu 1934 babishe Igitega. Reka ntuzi uwo mukenyezi s'umuhizi, ni umukomera amashi. Ahubwo ndabasabe muhaguruke tumwibuke umukenyezi w'umuhizi nguwo yagwanije ubukoroni. Turahejeje kumva ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije mu Rumonge, aho twariko twigina umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Yaragarutse ku butwari bw'abakenyezi. Namujandi nariri ku mutima. Ikibazo ca mbere rero tukirabishe Karegwa Ndenzako, mbega Namujandi maziki mu gihugu c'u Burundi? Namujandi je ndamugereranya n'umugenerali wa mbere w'umugore. Kubera iki? Ubwa mbere hoho niwe mugore wa mbere w'umurundikazi
yiyumviriye amaze gushangashirwa n'intwaro z'ubukoroni kuko igihe abadagi bashira Uburundi mu buja yarabibona ukamenga arihoreye mugabo kwari uguhorerana ariko arategura uvuga umugambi ku muzo w'ababirigi rero bamaze kuza yashize mu ngiro umugambi mu gushira mu ngiro umugambi yegeranije abagwanyi bagwiriyemwo abagabo umukenyezi rero arenze aje imbere abagabo bakamukurikira ari umukenyezi adasanzwe abo bagwanyi bavuga ko bagera ku 300 baba 300 bashobora kuba bari munsi gato canke barenga gato abo bagwanyi rero ugira abantu baje kugwana nuko bumvisha urugamba bagiyemwo icarico ico bagwanira mu byo yababwira ati ni murabe umukenyezi mu Burundi yarasubijwe inyuma abakoroni bataraza umukenyezi yari yemerewe hari ibyo yari yemerewe uno munsi ubukoroni butamwemerera akarorero huwa ni nko kubandwa umukenyezi amaze guca imbyaro baramwemerera ko abakiranga kiranga yari nk'umwepiskopi kuko ibihweba n'ibyo tutogereranya n'abasaseredoti cyangwa abapatiri cyangwa abapasitori bakiranga kugira ngo ushike kuri urwo rwego waba uri mu byo wari mu rwego rwo hejuru ibyo byose rero yararaba aya madini mashasha abakoroni bazanye urabona ko atemerera cyane cyane nk'idini rya katolika umukenyezi hari ahadashika hari aho bidashobora kumwemerera ivyo n'amujana ntiyabishaka icya kabiri kandi ubwa mbere yabona abo bakoroni nk'abantu baje kwicisha inzara n'inyota abarundi kuko aho gushira imbere bwa burimyi bushingiye ku biterwa mbumbarugo bigaburira abarundi bigaburira umuryango k'umukenyezi icambere uko babivuze mu ntangamarara yitwararika no gutunga umuryango nawe kutunga bwa mbere no kugaburira ukaronka ibyo bafungura bakaronka uburaro bakaronka n'uburamuko mugabo rero mu kuzana ikawa n'ivyo biterwa nja kamazi yabona ko inzara igiye kwica abarundi nico novuga ko aricyo shingiro ry'ingwano mu kumvisha abantu ko baje ku rugamba ico rakibabwira ati mugiye kwicwa n'inzara tugiye kugwa mu bana ikawa twebwe ntituyinywa ntituyirya icayi ntitukinywa abantu bakuru bati tugiye kurwagwa tugiye kuri ivyo turya reka tuve hasi koko duharanire uraro n'uburamuko iteka n'itekane ry'abana bacu inamujandi rero yarabwira n'ibindi byinshi ateraba bariko babazanira ivyo ibisosa bahendesha muzoja murabikura ko batuzanira umuceri ababwira ko ari bimonyo ati nimujye umuceri ivyo ni bimonyo kandi ivyo bimonyo bitaba iwacu none muzobikura he nibamara kugenda bijya bita amaspaghetti yababwira ko ari inzoka ati inzoka zari zisanzwe zinabarembeje niba bazanira izindi ruzoburudubi ruvanza akadenderezo nimureke kubirya yakoresha ubwenge kandi ubirabye si ubwenge harimo n'ukuri ivyo rero umukuru w'igihugu yavuze agasaba ko bava hasi bakamwibuka ni byiza cyane nakirya cibutso aragikwiye n'umukenyezi w'intwari novuga adasanzwe mu gihe ciwe mbere no muri iki gihe nta bandi twovuga baramushikira aho yarageze umugore w'icitegererezo turabashimiye cyane reka tubaze Serine nawe turumvise ubutwari bw'abakenyezi bo hambere turaraba mu bakenyezi ba kino gihe bobo hariho abameze nka bayina mujandi jewe nibaza yuko igihe cose cyo bita mu gifaransa epoque cama gifise imisi yose ibikiranga hama kandi kikama cama gifise nico bita mu gifaransa les défis rero misi yose hama hariho nubaza ko nubu hariho abakenyezi bameze gutyo bajanye n'ibihe duteyemwo n'ibibazo duteyemwo tubarabira kakariro keza yuko abakenyezi bafise akamaro bafise n'ikintu bashobora gukora c'akamaro cungungira abantu bose nico gituma mvuga yuko nubu abameze gutyo barahari. Nego turashimiye gose cyane inamujandi n'umukenyezi yitanze gose cyane kandi abakenyezi benshi dukwiye kurabira ko icitegererezo abantu nga gatoyi Sandrine arico nakubare kuri inamujandi kumbure ko washingiye kumenya amateka nuko yaba mu ntara ya Cibitoke aho bita Indora aho rero Indora umwami yarigeze kuharungika umuganwa aza kuhatwara yitwa Baranyanka ubaranyanka yaruka kuronka ibatisimu yari yabatijwe muri ibi byo kumva yuko izina rimwe yabasokuru icyo risigura ridakwiye yaraza rero azana abashigikira za nyigisho z'amadini n'amashengero ibyo byose rero biramubabaza
hanyuma rero ukuntu yagiye kurangiza kurumva yari afise icyo agwanira cumvikana ariko yari afise n'abamugwanya. Yagiye gufatwa itariki 6 Munyonyo umwaka w'igihumbi 1934 aho umwe mu bambari cyangwa abayoboke b'uwo muganwa baranyanka yagwanije yitwa Kaziri yamufata bageza bakamutwara mu Ruyigi bahita kera iyo catawe hariya mu Ruyigi mu Buyogoma uzokumva karimba abana baririmba ati kazuba zuba canira abana barakanye kibeho beho subira iwanyu Buyogoma. Hariya mu Buyogoma kera hari ahantu umuntu wese bahevye barungika niho havuye n'izina Cankuzo. Hari umuganwa yitwa Nkuzo yari umugarariji niyo umwami yamutwaye ati twara hariyo catawe mute hari rya zina Cankuzo nuvuga igihugu Cankuzo umuganwa w'umugarariji. Ubuyogoma rero bwose bawufata nk'iyo catawe nawe rero babwiye kumuta iyo catawe mu kumuhana. Ego hariho kandi umupfasoni riri ku mutima nk'umushakashatsi riri ku mutima mbega wewe ngo muvuga ko iki riri ku mutima na wene ari mu bakenyezi novuga mu gihe ciwe n'umukenyezi adasanzwe na gato yego koko hariho ivyamugoye ivyo singomba kubigarukako reka mvuge mu gihe turi mu kwezi kwa gatatu kwari abakenyezi reka ntituvuge ibibi vyabo kuko ibibi vyovyo ntibibuze nta mwongo buri sato ibidahizwe reka twivugira ivyiza gusa. Yego mbe nyene tukiri muri ku kwezi kose kwa gatatu kwari abakenyezi niko tubimenyereye murahimbaza ujya munsi mukuru wabahariwe urwego mpuzamakungu hamwe gace mufata n'ukwezi ho gushira mu ngiro imigambi n'imigabo kwidagadura kwishira mu kizana kandi ni vyiza naho mwofata amezi jewe 12 yose naco bitwaye riri ku mutima yari umwamikazi agira 11 mu bamikazi umwezi bubakanye n'umwami mwezi Gisabo yari umukobwa wo mu muryango w'abanyakarama imwe mu banyakarama ni umwe mu miryango yari itonye cyane ibwami kubera rero novuga ko yari umuhererezi mu bamikazi mu kwizera kwiwe mu byo yiyumvira yarazi neza ko ari wazovyara Samuragwa w'ingoma ko ari wazovyara umwami asubira mu kirenge case mwezi Gisabo ariko rero bavuga inkonisho kwishaka ntivyerera inzara vyerera umwaka vyerera igihe siko vyahavuye bigenda riri ku mutima rero ariko yaravyaye abahungu rurangiranwa n'ubwo akarorero karabona n'umuganwa avugwa cyane ari niwe muganwa wa mbere yagavye inka nyinshi nduwumwe nawe ne yaragaba harimo babishinga harimo bangura batazira kandi nganguzi riri ku mutima aho yabereye rero intwari cyane si muri uko kwizera canke mu kuvyara abahungu bibihangange ahanini nuko umwami yamwizera cyane yari we w'inkundwakazi yaramwizigira cyane mbere yari mwezi yari mutaziye bizima bitazimiza mwezi bizima bitazimiza umwami acara namwizera hariho umuhungu wavuye abumwami nyuma ya mwezi Gisabo yitwa Mutaga Mbikije Mutaga Mbikije niwe yasubiriye mwezi Gisabo igihe yabumwami yabaye umwami ari ifyufyo no kuvuga yarakiri muto imyaka 15 umwana akiri muto umwami bamwita ifyufyo kujya kwa mata y'ifyufyo abakiri mashasha abatarateregwa uyo rero Mutaga Mbikije umwami yari yamuvyaye kuwitwa Ntibanyiha atari mu bamikazi haje umwami yagiye ku rugamba yagiye ku ruhigi bishitse bukamwirirako urazi ko atirarana baziza kumuronderera umuntu bararana w'umukenyezi uwo rero bararanye uwo munsi ntiyari umwamikazi uko ntiyari ku kirimba bararanye n'uwitwa Ntibanyiha bavuga ko iyo bararanye umwami bavuga ngo yateye yashinze icumu kujya ku bandi bantu basanzwe bavuga ko yateye ikigabiro umva yateye ikigabiro aho hantu muri uko kurarana Ntibanyiha aca havuka Mutaga Mbikije Mutaga Mbikije rero umwami amaze kubimenya ko yavutse yaciye amuharira ku mutima ngo amurere kuko abanyamabanga bari bambwiye bati uko twamubonye yavukanye imbuto kera niko bavuga ati muzane rero mugabo abanyamabanga nibabibwira riri ku mutima
ariko barayibwiye umwami ko umwami noneho kenshi igituma uwamusubira yaba ari umuhererezi barondera umuntu azovuka umwami yakuze hageze ko atanga akihubuki ati ibyo nariye biramaze akagenda niho rero yagira baramuzana kwariri ku mutima amurera atazi ko ari kwarera umwami ivyo ntavyo yarazi aramurera neza nkuko yarera abana biwe amaze rero umwami amaze gutanga niho abanyamabanga bari babizi baza barimika mutagambikije ni ku mutima ntivyamunezereye na gatoyi nico gituma mu nyuma yahavuye nkuko tuvyumva abahinga bitubarira agandagura nyina wiwe kugira ngo yitwe umugabekazi kuko uwo mutagambikije yamufata nk'umwana wiwe yumva nyina w'umwami yaje yitwa umugabekazi yamufata nk'umwana wiwe hanyuma kandi n'umwana wa mutagambikije ariwe mwambutsa bangira icenge na wene mutagambikije yagiye gupfa arakana gatoyi nufata nk'intano nuko atamwana w'umwami yaba intano wewe yari umwana muto yafise imyaka 3 acamurera kuri iyo myaka 3 kandi urumva igihe yaba mutagambikije igihe atari bwakure yaba mwambutsa bangira icenge igihe atari bwakure nuvuga yuko uburongozi bw'igihugu amabanga akomakomeye yaheze akarangurwa na riri ku mutima afatikanye n'abahungu biwe bakarabona banduwumwe babishinga bangangura bangura yo bita nganguzi umva hose rero mu kurindira ko mutagambikije akura yagumye atunganya ivy'igihugu arara n'uwo mwana arakura kugeza b'umwami urivyo byose ni ibintu bidasanzwe yabaye umurongozi ku bami babiri kandi bigenda neza cyane igihugu kirabandanya ubuzima nkuko bisanzwe kandi biravugwa ko abakenyezi aribo batora uzo b'umwami nibo bari bajeje kwa ico gikorwa ego me abakenyezi bo mu muryango w'abahanza nibo bari bakira baja kwakira abakenyezi bageze kwibaruka baraheza nibo baheza rero bakanavuga bati ubu niwe yavukanye imbuto ariko bakabigira ibanga kuko iyo bimenyekanye byari gutuma nk'abashaka kuzosubira umwami bamukubiranya barabanyamabanga abakenyezi rega n'abantu babagumya abanga n'abagumya abanga badasanzwe na gatoyi mbega umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi nkawe nk'umukenyezi wakira gute bon kuri jewe ndabibona ko ari ikintu ciza kiguma kitwibutsa intambwe tumaze gushikako ujya munsi wa Louis Mars kubisanzwe tuba dukwiye gusubira kuraba n'igituma warahabaye n'igituma uwo munsi twarawushize ko tukaraba kahise katumye n'uwo munsi bawushiraho hanyuma tugaca tutegerezwa no kugira ico no kwita evaluation tukaraba murakoze n'umunsi rero w'akamaro uhambaye udufasha kuraba iyo twaje tuva naho duteye hamwe niyo turiko turabandanya tuja n'umunsi kubisanzwe twari tukwiye kumva n'igihe watangura ugiye gusoma akahise ibyo batubwira byatanguwe na mouvement y'abadamu bara ouvrière kera bavuga bati ntiduhembwa amahera cyo kimwe nk'abagabo dukora amasaha menshi ntituronka umwanya wo kuruhuka niyo tugwaye ntitushobora kuruha ingene tuvyifatamo ivyo bintu byose bagashaka ati reka rero natwe badufate neza ivyo bintu dushoboye kubishika kuri kurabiraba usanga ari ibintu vyarondera agateka mu kazi baronke nk'ivyo abo bakorana b'abagabo baronka mu nyuma uri kuraraba rero ingene l'histoire yagiye irahinduka nuko naho nyene uraba nko muri deuxième guerre mondiale ingene n'abadamu bakoze cyane bakaja kugwana bakaja mu mayuzine akora ibigwanisho bagashika ahantu hatuma batagishobora kwicara bategeza nabo gusaba vyinshi kuko nabo bazi yuko batanze vyinshi hanyuma hakajamwo nuko uri kuraraba no mu bintu bijye bavuga vya révolution française proletariat yikura ko la noblesse ivuga iti dushaka yuko turonka ibintu bidukwiza twe tukamera neza ntagira abasumba abandi abadamu urazi ko babafashije cyane bajya Jeanne d'Arc n'abandi bakoze gose kugira ngo bagwanye have akarenganyo habe inco no kwita societe iri égalitaire hari kubimaze guhinduka nawo ntaco bakurango baravuga ati no ntidushobora kuba twarakoze guke natwe ntagice dukuramo bakagoma bagwana bashaka nabo baronke bashobore gutora kuko barabonye ati tudatoye
ntituzoronka ijambo bakavuga bati tuje mu bandika amategeko atwara ibihugu bijya vya constitution ati kuko turabona ko tutagiyemo hari bitwerekeye navyo bitazojamwo urumva ivyo bintu byose kubisanzwe uri kuraburaba uwo munsi ni kudufasha kuraba ivyo bintu byose tumaze gushikako hariho kubera ivyo abo bandi bakera bakoze uno munsi twebwe twarutse ubu tumengo n'umenya ibintu bisanzwe ukamengo ni ibintu bisanzwe ko ntavyo wagwaniye hariho ariko ababigwaniye kugira ngo tubishikeko mugabo kandi natwebwe tubandanya dufise ibindi bijanye n'igihe tubaye duteyemwo dutegeza kubandanya turondera rero novuga nti ni aho duteye uno munsi no kuri uwo munsi gituma ari byiza kuwuhimbaza ni kugira ngo tugume twiyibutsa iyo twavuye kandi umugani wiwe ati twirimbura turaba cyo tumaze gushikako kandi naho nyene turaba niyo turiko turaje ni ibintu rero bihambaye ifo ko tubishira muri iyo context iyo byaje biva niba umunsi mukuru nyene nk'iyindi misi yose tutagize iyo reflexion kwibaza iyo twaje tuva urashimishwa rero nawe we intambwe twatugeze ko aho tumaze gushika n'ivyo harabereye mugabo kandi nta na rimwe haba ideale tutegeza kubandanya turondera n'ibisumbibi ahubwo ego nukuri aho abatugwaniye imbere ibyo bamaze gukora ni byinshi kandi turamaze kwerekana ibyo dushoboye ni murabe no mu mategeko y'igihugu cyane nko mu ndongonzi abadamu baruzuye ahantu hose abakenyezi bari mu nzego zose nta nibaza ko atana hamwe hatari abakenyezi kandi vraiment ivyo ni vyiza uri kuraraba yuko ico bita representation ni vyiza ariko rero muri vya binyenye byo kubandanya tubiryosha mvuga nti ubu ntakwiye ko turaba osi bushozi ko rabara abadamu kandi bashoboye ivyo rero ni vyiza cyane hari ico bivuga ko jewe imbere yuko mba njejwe uno munsi nami ndi umuntu akurikirana cyane ivy'abakenyezi imbere no mu kurangiza amashure igice ca mbere c'amashure kaminuza muri kaminuza y'u Burundi nakoze kubijanye n'abakenyezi aho nerekanye ko akarenganyo abakenyezi bagirirwa hirya no hino ku isi gafise imizi cyane cyane mu mico n'imigenzo vy'ahandi igihe nakora ico cigwa narerekanye ubwa mbere nk'abantu bemera iyi mico n'imigenzo y'abayuda n'abakristo ubwa mbere bakubwira ati hora wa mugore we kuko Imana n'umugabo Imana n'umugabo ati ni n'umuntu yaje gucungura abantu umwana wayo w'ikinege n'umugabo umwana w'Imana n'umugabo batiye n'abahanuzi bose Imana yarungitse guhanura igihugu cayo Israeli n'abagabo batemberera aba n'inyuma n'abatumwa Yezu yatoye 12 n'abagore bamuririye bakamusiga amavuta bakamuhanaguza imishatsi yatoye abagabo gusa abatumwa 12 batira abanekezi ya Katolika abapapa bose n'abagabo episkopi n'abagabo apatiri n'abagabo umugore avyumvise ashobora kwibya terega abasha bwa bundi nivyo ivyo byose ni gukora uburozi baba ariko baraha umukenyezi ivyo byose urumva ni byaragize uruhara na Paulo ubita Paulo umutumwa wa Yezu yaje avuga ati sinshaka umugore yigisha sinshaka umugore yicara imbere mu rushengero cyo mu isengero byose byaraje bisubiza inyuma umukenyezi hanyuma ikindi atavuze nuko imbere yo gusaba gukora amasaha amwe n'abagabo kandi bagahembwa bo bagafatwa kumwe ubwa mbere kwemererwa gukora igihe ibihugu vy'Iburaya bizamutse mu by'ubutunzi cyane mu by'amahinguriro hatwara umwamikazi Victoria mu Bwongereza abagore baragiye kumurara baciye kuri mushiki witwa umujenerali yitwa Robert Baden-Powell yatanguje ivy'abaskuti yitwa Hanyesi bati dukandire ku mwamikazi adusabire natwe tuje gukora uko abagabo baduha inica nikize dukore natwe turonke utwacu twibeko nk'umuswi w'imbata mwamikazi arababwira ati mpamagarira imboneza mu bagore baze tuvugane ababwira ati nega basha ko ari mwebwe mutwara imbanyi ari mwebwe mwonsa abana ari mwebwe murera abana ari mwebwe mutuma n'abagabo babaho nimwaja gukora ninda zosigarana bajya abana uzokora gute ufise inda y'imvuka ishobora kuri ubushuri canke ingundu n'abana barenga batatu iyo wibungenza abana barenga batatu vy'abana barenga batatu mu kirundi babita ingundu baramubwira rero bati bamaze kugira iyo nama n'umwamikazi bagira ati genda mu ntegurire muze munyere ku mugambi mufise ingene bizogenda baca bazomubwira bati hagati yacu hari abazoja gukora n'abandi bazoguma muhira niho hatanguye igishure bita maternelle haje ngo bayita maternelle batayita paternelle igishure yo kwimenyereza n'abakenyezi bayitanguje ubwa mbere abakenyezi bamwe bagasiga baravya abana muhira babandi bagiye gukora bakabihembera
aho niho vyahereye mu kinjana ca 17 gisi ca 18 mu gihugu c'ubwongereza. Iyo ni intambwe no niyo ntambwe ya mbere yo kugwanira agateka k'umukenyezi. Mu nyuma hagiye arahinduka vyinshi, baremererwa kugira ikonte mu mabanki no mu mashirahamwe kuziga no kuguranana, baremera guhabwa ideni ingurane n'amabanki, mu mashure baremerwa. Nkayo iwacu jewe nize kera cyane mugabo si vuba, hagikoresho vya bitabo vya Burgo na muri Sigrevis. Ndibuka yuko igihe cacu umukobwa abakobwa bicara inyuma, abahungu bakicara imbere, mbere no guhamagara mu guhamagarwa babanza guheza guhamagara abahungu, abakobwa bagahamagarwa mu nyuma, abahungu bahejeje. Naho umuhungu yaba yitwa Zuru yarahamagarwa imbere y'umukobwa yitwa arakaza atahugwa na a. Urumva ivyo vyose rero agateka kabo bagiye baratera imbere, no kwirimbura bakaraba bavuye bageze bariko baja. Intambwe ni nziza mugabo mu kirundo ngo intango y'iteka yamara igicuga, bazokenera nibindi, bazotera intambwe. Ego bazoguma bakenera nibindi. Haravugwa n'ikibazo cyo gutorana ku bakenyezi, mbega ico coco naco mu kivuga. Guturana ku bakenyezi ni ikibazo abagomba kugumura abakenyezi bakunda kwitwaza cyane, ariko nicateza kuba ingorane. Ni kibazo rega ibihugu vyacu cyane nk'u Burundi dushingiye ku muryango. Umukenyezi yari nk'itongo ry'umuheto, yari nk'ibintu waronde nka mu gisagara, niho nezerwa abana b'abakobwa bashonje bagowe urabaha bakaza hasi n'abahungu. Muga kubijanye n'itongo, kwitongo ryitwa iry'umuryango, kuvanga imiryango bica bitera injyane, aho kuba isoko ry'urukiza ku muryango rigahava ribakajyanisha imiryango. Nk'umukobwa w'umwenengwe kazi agiye kubakana n'umugabo w'umuhanza, hanyuma abana vyaye bakazohava baza gutorana, arabahanza ngo baze gutorana ubenengwe, usanga benengwe n'abahanza bariko baragwana. Ivyo ntivyo bavyiza. Mugabo abarundi baravuga bati nta mwana n'ikinono igito gitabwa iwabo. Umukobwa vyamugoye iyo yubatse ku mvo zitandukanye, agarutse iwabo baramutunganiriza bakamuha ibimukwiye atawanja wangura. Nego mbese rine wowe gutorana kw'abakenyezi wowe hari ico ukivuga? Nkuko yarabivuze, nka tuba mu gisagara n'ahandi ari nk'ibintu umuvyeyi aba yararondeye afise n'abana b'abakobwa, birumvikana ko kandi atoreka kubaha ngo nabo bajemwo mu baronka. Mugabo hageze muri ivyo vy'amatongo y'umuryango, aho ikibazo kiri ni kumva yuko hoca hazamwo abandi bantu baje bava handi kubera ivyo ingene imiryango iba yaragiye hamwe, bikaca bitera ikibazo. Mugabo ariko arabivuga naciye nibaza ni none abo muri iyo miryango tuvuge bavye abakobwa gusa naho bica bigenda gute? Hari kuko birashika ugasanga nta bana b'abahungu bagifise, hari abakobwa gusa. Ivyo rero sinzi ngene bica bigenda. Nico kibazo caciye kinza mu mutwe ndiko ndavyibaza. Mugabo kandi nkavyumva ko imico ingene imeze, kuko naho tuvuga ivy'amategeko hariho n'ukungene imico bimeze n'ingene ibintu babitunganya, ugasha usanga biragoye ingene imiryango ibirengana. Ico rero kibazo je nta nyishu ndagifiti, twese turacari ko turabiraba ingene bigenda. Mugabo bimwe birumvikana nk'ivyo vyo nkaha mu gisagara, ugasanga umuntu yarondeye yaragize nte, byo birumvikana ko abana biwe b'abakobwa tubashikaza inyuma. Mugabo kuri ivyo vyerekeye amatongo y'imiryango ni bibazo bikomeye, nibaza yuko naje ntafitiye inyishu muri kino gihe. Haje umwanya uratorera umuti ibibazo byinshi. Ego ibintu byose nitwaba uyu munsi ubutunzi bwacu bushingiye ku matongo, ku masi, bushingiye ku nka n'imirima n'ibibondo, ntawuzi yuko mu myaka 50 ijana iri imbere tutazoba turabambere basa amahinguriro y'indege z'ingwano, cezo turabambere bahingura insinga zikora umuyaga nkuba. Muri ico gihe nuzoba kija kugwanira itongo, uzobugwanira ihinguriro y'indege canke y'insinga. Aho tuba ibihugu birakura, abantu barakura, bagahindura ingene biyumvira. Uno muzi n'urupapuro rw'umutsindo uyo mupfaso nubona afise nuko ataje aruzanye yorukubarira, nitongo rurengeye kure amatongo menshi cyane. Iryo ni tongo ngendanwa. Iyo umuvyeyi akujanye mu mashuri ukiga ugatera imbere ukaminuza ukagira ubwenge bumenyi n'ubuhinga, icyo byose nitongo birengeye itongo abaguhaye. Kuko amafaranga akorera aho nzi yagiye arakora, ndazi ko kumwaka ashatse yogura itongo asanga arasumbije vya bivi n'amarenza vyahari iwacu.
kandi uko abantu batera biyumvira uko abantu biyumvira niko n'ivyo bashobora kuzobivamo mugabo kuzota akaranga kuzohindura iyo utaye akaranga ubutaye akabanga ugaca utorana akaranda abarundi bamye ari abantu batagira ubujyajya ntagira ubujyajya na gatoya nta mukobwa yigeze agorwa ngo nuko atatoranye nivyo ariko aravuga nibivyo kuba samuragwa kenshi samuragwa mu miryango myinshi uzurabe batora umuhungu mugabo kera baratora umukobwa gusa ibimenyetso bamuha si vya bindi umuhungu bamuhaye icumu umukobwa wacu bamuha igisabo kuko umukobwa ntiyaja kugwana urugamba bagwita urw'abahungu murivuga amazina avuga ati ndaguhaye umwana w'abaki ati ntikinga amacukira amacuma cy'ibigango urw'abahungu rwaramutse ibona byose byo kwinjira mu gisoda kw'abakobwa kwinjira mu gipolisi bijanye no kukuntu imico no kubaho bigenda birahinduka tukakira vyiza bivuye mu bindi bico mu bindi bihugu mu bindi bibano tukabigira ivyacu mugabo ikibari kibi tukacamirira kure hako rero no munsi wo hitishamwe abagore igihugu kirongowe na n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashengeye yarigeze kubabaza mu Kayanza hari umunsi mukuru mubo bakenyezi ati hari ibintu maze iminsi numva mu bakenyezi bashaka itegeko ryo gutora muri mwebwe abakenyezi bifuza gutorana mushira urutoki hejuru turabura n'umuyamanitse urutoki usanga bibera ahantu baba bagiye gufungura no kunyugwagwa usanga rimwe namwe babigiyemo mugaba hanini so kuvuga yuko babivuga ega hari inyigisho nyinshi abakenyezi baronka hajya hari inyigisho nyinshi baronka naye amashira hamwe yitwa ma ONG amashira mpuzamakungu hari igihe rimwe bakoranya mu manama hagira ati mwe muracari inyuma mwebwe ntimutorana iwacu turatorana iwanyu niwa nta ngeso y'urugo yuba kurundi navuye ko twe dushingiye ku muryango iwabo ntibashingiye ku muryango bafise izindi ivyo barabirako ivyo bashingiyeko reka rako dushingiye ku muryango umuryango ukaba kitwubakiye neza igihugu cacu tukabaho mu mahoro n'umutekano atawanja wangura tubandanye uko nyene igihe nicagera ibintu byo nyene bizokwihindura Serine umengo hari ibyo mutahurijeko oya hariho bimwe bimwe avuga nanje ntashobora kwemera mugabo kandi kubera yuko ntiwovuga ngo nakaguma n'ibyo utemera n'ibiki n'ibyo yavuze yuko arakaguma kuko hariho ahantu hamwe hamwe ushobora kuvuga uti yego umuntu ashobora no kuvyumvira pourquoi pas mugabo kandi ukabishira no mu ma context none nk'ubu nk'umuryango urimo nk'abana b'abakobwa gusa tuvuge iryo tongo rikaba rihari ego tuvuge bose baragiye kurongorwa hariho n'uburyo bwa kijambere bwo gushobora kujera ibintu nk'ivyo biba bihari ugasanga bavuga ati okay kwari uko bimeze reka dushire ikintu bimwe bita muramba basingene bakivuga kandi mu kirimi cy'ikirundi ngira ngo turakiro ngene bakivuga bimwe bavuga ati trust fund bakavuga ati aya matongo tuzoyafata tuyakorere abemwe umwimbu wose uzova muri aya matongo uzorufasha abuzukuru bava muri uyu muryango ntagire umuntu numwe ayitirirwa directement mugabo akaba ari itongo ry'umuryango rizokama rifasha abakomoka kuri abo bavyeyi de génération en génération ivyo ni ibintu bikorwa no mu bindi bihugu vyiza kandi ugasanga birafashije biragiye n'akamaro umuryango kandi bose baziti ntidushobora kurigurisha ni iry'umuryango mugabo kandi rizogirira akamaro abakomoka kuri abo bavyeyi ibi ni kandi ugasanga birakora bigafasha rero ku buryo mvuga nti hako hoca haza abantu b'inshuti bava hariya na hariya ngo nuko abavutse ari abagabo byo sibyo ari abahungu oya numva je numva umengo umuntu yo biraba mu ma context hari aho bimaze nko muri ubwo bwe narimvuze ugaje usanga urashobora kugerageza hariho n'ahandi ubona ko bidakunda n'ahandi ushobora kugerageza kuraba ingene bigira kubera nk'ubu twese urabona nk'ubu abana muriko muravyara ngaho i Bujumbura aya matongo yanyu mwasize twese cyangwa abavyeyi bacu baduhaye ugasanga abo bana ntibariko barabikwikirana umwana agiye kwiga muri Malaysia yagiye kwiga muri Portugal yagiye kwiga muri Taiwan aragarutse no mu engineer akora ibintu vya telecommunication ibyo ntumubaze none turayaheba tutayaheba rero tuzoca tubigenza gute kugira ngo aguma dufitiye akamaro kandi ugume dufise aho tuva aho dukomoka ahantu hariho reference tuvuga tuti hariya ni wacu n'abazodukomoka ko bose bagenda bavuga ati hariya ni wacu rero ifa kuyumvira ubundi buryo w'ikinco kintu cogoma gifitiye akamaro umuryango
tukaci exploiter de façon yuko tuvuga tuti abakomoka ngaha bose muri uyu muryango ayo mahera avamwo azokwigisha abana tuvuge tuti minervare z'abana azora ava muri bijya ibakarihira imiryango bikandikwa n'abandi barabikora minervare z'abana zikava muri ayo matongo bakarihira abana bakavuga ati bakagira assemblée générale ngira ngo yabakomoka muri uwo muryango bakazana bakavuga ati haga ni wacu bakaganirira abana rero kuri je ncamuga nti cyane cyane ndiko ndavuga niyumvira nka jewe ndumudamu kandi mvukana n'abadamu benshi none cha tubiheba ngo nta basaza bacu dufise ivyo nivyo ndiko ndiyaza mugabo kandi mu kubibamwo tukiyumvira uburyo bushasha innovation inge n'ibintu nk'ivyo umuntu ashobora kubigira mu buryo butekanye butagora abantu kandi bufasha bufisemwe akamaro kuri bose kuko sinoshaka ko bija kuwo tuvukana naye ntaronka n'uwi warataronka mugabo ko dusangiye twiyumvira des voies innovatrices ingene ivyo bintu abantu bashobora kubigira mugabo byo kandi bikava ku muryango no ku wundi muryango biva mugabo ifoko dutangura kwiyumvira ko bishoboka uko niko neko ndavyibaza yego Serine ashikirije iciyumviro gikomeye ngira bivana n'ingene umuryango wo kwitunganya nubu niko bimeze amatongo sinayo umuryango gusa ni nay'igihugu natongo rizobura ico rikora uwo ariko arajaho n'amakoperative yitongo riraye amakoperative araja hamwe ahagenda akayarima igihambaye nuko igihugu umuntu azi abarundi yakuza abona ibibera mu miryango je nakuriye hariya mu myonga mu mitumba mu mirambi mu mataba nuko iyo umuryango wavutsemo abakobwa gusa abo bakobwa niyo badafise ibibazo iyo bagiye kubaka cacibare bahora barima bacita igiseke bavuga ati uraza uri imbere kuvuga wibuke ugire iwanyu iyo ugiye kandi ugumane iwanyu ugire iyo uja n'iyo uva no mu ndamutso urayibona ingene bariko baramubwira iyo uja n'iyo uva nibacibagira bamaze kuvuga uko umwana avuga ati giraso girizi giraso girizi giraso girizina mu nyuma ari utakigira se bati girinka girizina inka nizo zagutunga so yapfuye hanyuma ari umaze kubaka bati girumu girizi urumva gira umugabo girizi iryo zina ni ryarindi hamwe wamuka abana rero bakomoka kuri abo bakobwa ba nyina nibo baba kwa nyokorome washikanwa na nyoko mumba ari kwa muramwawe washikanwa na mushikawe nibo baza bakabereka batana nibo twataye uruzogi aha niho kwa banyokorome niho kwa basokuru banyu ahama bakabakira bati migenderanire twari dufitaniye uyu ambasaderi nyoko wanyu aje kuyitsimbataza izoguma ihari naho bana baguma babaraba hageze mbere n'ico baba nibemera ko bagoregwa iyo nyina yagiye kubaka barabazana bakabagarukana bakabatunganiza neza cyane bakabaha ibitungwa bakabaha amatongo bakamererwa neza reka rero ntagire utuzanamwo umujyana ntagire uduteranya bwa butungane bwamyeho yatekane yangingo yamyeho abarundi babibandanye ahubwo twiyamirize abagabo bose bo binjyaje twiyamirize n'abagore bagomba kubinjyaja bagomeka tuje gukumakuma ivyahariya twagiye twibuke mugabo nivyo twasize inyuma tubitware oya haba ubutungane gusa hari ubutungane hari urukundo nta numwe azosonza mu gihugu nta numwe azobura uburaro n'uburamuko yego murakoze cyane kuri izo ntererano mutubwiye uku kwezi n'ukwezi rero kwahariwe abakenyezi mbega mwebwe nk'umugabo uku kwezi mwebwe mu kwakira gute umunsi mukuru w'abakenyezi jewe bwa mbere ho umunsi mukuru mpuzamakungu si umunsi mukuru w'abakenyezi mu Burundi gusa ico ndakwakira umunsi mukuru ndawakira neza reka umukenyezi agira agateka kuko n'umuntu reka umukenyezi reka igihimba cyavuye mu mugabo rega none nk'ubunye ukuboko kwanje no gusiga ngaha muhira sino kuma ndakwiyumvira urumva ngo bavuga ko mu kurema abemera ivyiremwa ko abantu batavyemera bavuga yuko umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo kandi biraje bisa n'ivyumvikana ko uravye ku ruhande rw'ibubamfu na amagufa yo ku ruhande rw'ibubamfu ntangana nayo mu ruhande rw'iburyo ayo mu buryo niyo menshi gusumba yo mu kwaho uko umuntu yubatse abahinga baravyerekana neza cyane ivyo rero bishobora kuvyemera hari n'abandi bavuga ko umuntu ataremwe yagiye arava mu nzoka mu bikoko hirya no hino agakura yabona bone n'ukwemera kwabo nta muntu azozira ukwemera kwiyo ngarutse rero ku kibazo cyuko mbona uwo munsi mukuru n'uku kwezi ndabibona neza mbere novuga yuko niko vyamye nuko nyine uwo munsi bawuvuze cyangwa mpuzamakungu ryawemeje ukabaho yega iminsi yose ni y'abakenyezi
ari bahinarugo ari bo bateka ari bo bagana ari bo benga bagakondera n'ivyo kurya aguha ivyo yabanje kurya we agusigariza atamucumvyi yabwiyimye babanza kwihakurira inzoga ari wanywa ikiri yatara ikiri nziza baduha kuminwe n'abavyeyi bacu nibo batuvyara nibo batuma tubaho nta kabirero ikibi gusa nuko bakenyezi bitiranya umunsi mukuru wagateka k'abakenyezi n'umunsi mukuru w'igitenge n'umunsi mukuru ukumva ko umugabo kuri uwo munsi ataburenganzira gifise n'umunsi mukuru kuboregwa n'umunsi mukuru kuja mu bushirasoni mu bweruzi ivyo rero nivyo bibi naho boshaka iminsi yose bagahera ku itariki ya mbere nzero kugeza kuri 31 Kigarama baharanira agateka kabo bigina ivyo bamaze gushikako birimbura barondera biga negene botera izindi ntambwe bati kwabonetse banki y'abakenyezi reka turondere y'abapfakazi reka turondere y'abayaya reka turondere y'ababikira reka turondere y'abahukanye gutyo bagira amabanki menshi bagatera imbere naco bitwaye ikibi n'utwo tuntu tundi baca bajamwo bigatuma ibintu vyononekara ugasanga bagiye kuboregwa bukeye mu gatondo abana babuze ubafasha ngo baje kwishura kukazi yango bahora bakora nibiyingiyingi barasinziriye abandi ugenda ntibagiye yacishijemwo ikintu gikomeye aravuga ko uyu munsi mukuru w'abakenyezi abakenyezi babitwaramo neza atari umunsi w'ukuboregwa atari umunsi w'ushirasoni hari ico mwebwe namwe mubwira abakenyezi kumbure canke ujya munsi mukuru mumaze kubona abakenyezi bagira mwebwe mubona gute ubwa mbere hoho ni vyiza ko bahura bakawuryohererwa ntawo vyanka kandi nje ndakunda n'ingene babishiramwo novuga ubwira bwinshi no mu gihugu celebra bagasoba bakabisubirango bakavuga ivyerekeye vy'abadamu naho bateye amategeko no mu novuga mu bivyerekeye iterambere ryabo na contribution bafise mu gihugu ariko nari nifuza ko twohindura ingene tugira celebration hajyanye bigenda kujya ko tutaba twahaye akanya abantu ngo tubigishe igituma n'uwo munsi uhari iyo abantu ba connecta igituma uwo munsi uhari tugasura tukaza muri kahise abantu bakavyumva n'igituma biba vyiza gusumba ica kabiri nuko abadamu b'intwari bari imbere baba bakwiye kuorganiza muri sensi yuko donc bagira ibiganiro nk'ibi muri ko muragira ni vyiza mugabo birabisha hose muri kazoza bigafasha mukarondera abadamu bakarorero bamaze kugira iminatari kandi ntimuze murazana babandi nyine rondera abandi ari abantu benshi ngaha binyegeje batazwi gavye niyo munsi mukuru wavuye kugira ngo ntibitakaza kanovera ngo bije muri ayo ma Excel ko aravuga nuko tugerageza kubishira muri novuga mu kwitanga no muri contribution abadamu bandanye bagira tuko turabana igihugu ko kiraja rero bifasha iyo ntumbero nibaza ko vyo bavyiza no guserebra mugabo bifise iyo ntumbero ntaco bibaye numva umengo ivyo ego hariho ukungenda usanga abantu benshi kandi baranavyidogera ngene abantu budongo tuca twagana tukambara igitenge kimwe twese tukaja guserebra ukamengo bihereye muri ivyo rero ifoko tugira imisi birenga indwi yose ukwezi kose kwa ma reflexion kandi hariho n'abantu babigira hariho ama reflexion je nguma mbona ama invitation hari ahantu henshi abadamu bakiri bato bakuze bari mu maforomo biriya bari mu kazi akana kariya bagerageza kuja hamwe bagatumira abandi kugira ngo biyumvire bagira ama reflexion barabe ico bokwigiranako barabe ingene bogira ico bita mu gifaransa réseautage ingene babandanya bafashanya mu kazi wano Burundi bufise abakenyezi nibo la majorité ica kabiri baracari bato iyo ni novuga ko ari ubutunzi bukomeye donc iyo potentiel ihari foko ikoreshwa kandi gakoreshwa mu buryo bwiza muri direction nziza ivyo biganiro ifoko mubigira mukabikurikirana mukaja kurondera ariko baragira ibintu byiza by'akarorero mwakoze cyane nakahe kamo motera abakenyezi kuri ku kwezi kwabahariwe kamontera abakenyezi mu bwa mbere hoho no kwifuriza umunsi mukuru mwiza babandanye bawigina bagire n'ukwezi kwabahariwe kwiza tubifuriza gutera imbere nk'umuzinga tubifuriza ko bobandanya baronka uburenganzira
busumbirije n'ubwo bafise uyu munsi kuko iyo batekaniwe imiryango n'igihugu biratekanirwa urugo umukenyezi afise amahoro nta mahoro ashobora kuboneka mu gihugu no ku isi ni nabo benshi akamuro tubatera nuko kujyanye n'icubahiro mukuru w'igihugu ni kakandi nyene ni kagiye abateye niko twogerako ntibibagire imico n'imigenzo by'abarundi abakenyezi b'abarundi kazi bagume yibuka ko umukenyezi witeka wa mukenyezi afise igisokozo ku mweko n'igicuro mu nda atameze nka hina ziri naziruvye umugore w'akadada yagize irabukwe n'umuzukuru akabagimba akabezi mu gata y'umugongo ntazazimangane mu Burundi azokwamara uwo n'amakungu azohora aza gusaba abakenyezi mu Burundi ati hajya mu Burundi hari abakenyezi b'incabwenge hari abakenyezi babagororotsi hari abakenyezi babahizi amakungu afise ivyo turondera ko vyinshi vyo butare by'ubutunzi butandukanye mugazo banavuga ati abakenyezi bubaka neza bambere bari mu Burundi abakenyezi bakora akazi neza mu shamwe mpuzamakungu bari mu Burundi nawe kwa mumbari kwa muramwawe washikaho na mushikawe batwugururire imiryango myinshi abarundi binjire bashike hirya no hino tubifashijwemo n'abakenyezi bizova mu kwigenza nka kumwe kwa mukenyezi wa kera yatuma yagiye haboneka umukwe witeka umwe batekera bagaterekera bagatekerera akamaja kwa sebukwe afise igiseke gishigikiye kandi gishishiriye katubaze Serine nawe akamuyotera abakenyezi tubandanye rero dukora na cyane yuko turi mu kanya ko gukora nitubandanye dukora nitubandanye dutera imbere nitubandanye turondera ingene twoteza imbere iki gihugu cacu kibe igihugu ciza muri East Africa kibe igihugu ciza muri Africa abakenyezi barundi kazi bashoboye baronka ikibanza cyo kwerekana ibyo bashoboye nkariho nk'abadamu bawumva nk'uko yarahejeje kuvuga usanga bakomeye aho hanze bari kwagira ibintu nabiriya novuga bakaronka akaryo ko gushobora kuba ako karero bakaza bakerekana n'abasanzwe baringana navuze nti rondera ngaha bandanye mubashira imbere bafashe n'abakiri bato kubera hajya ikintu tuba tubuze ni reference na karorero ninde turabirako hajya iyo hariho akarorero abantu kandi bakaja muri novuga muri logique yo gushobora gusubiza nawe iyo baje bava bagaha les autres générations nivyo vyiza rero kandi ama génération atanga ibidasa kuko niba babaye mu ma epoque amwe rero hari abantu benshi bafise ivyo batanga baramwa kukanye ko kubitanga rero peut-être adatinyuka kuja kurondera hanze menubwirande canka gafasha uri hafi yiwe mugabo wumve yuko abakenyezi bose ari abana b'igihugu bose bakeneye kuronka icyo bakurako tubandanye dutera imbere turi kumwe twese nibaza ko ari vyiza kurondera ico bita les modèles bafasha abakiri bato duhana inguvu igihugu gitera imbere nico nibaza dayo nagateka ujya kazi yufise n'akamaro urumva rako kamaro rero ko tukarondera ako kamaro nico dutanga nivyo vyiza rero ndabashimiye cyane kandi ngo abakenyezi turashoboye cyane bose turahejeje kumva ibitari bike abatumire bacu bahejeje kutuganirira aha ni nko kubutwari bwaranze abakenyezi bo hambere ku mpanuro zitari nke abakenyezi ba kino gihe dukwiye kurabira ku bakenyezi bo hambere eka n'abakenyezi bubu barashimishwa n'intambwe bagezeko twagomba dushimire rero abatumire bacu baduhaye kano kanya bakatuganirira kuri ivyo vyose aho twavugana nka Karegwa Ndenzako Jean Claude asanzwe azi ibitari bike mu vy'imico n'imigenzo y'abarundi akaba kandi atwara igisata ca politike n'imibano n'imico kama turabashimiye kuri kano kanya mwaduhaye naje ndabashimiye cyane kandi no hanyuma mungene nzobitaba yego murakoze cyane turashimiye n'umufasoni Serine Bankumuhari mbega mwavuze ko nkorera ishyirahamwe ryitwa Regional Secretariat for Durable Solutions nk'abandi cyo bita mu gifaransa Conseiller Regional yego turabashimiye namwe kuri kano kanya mwaduhaye mukatwikorera twizere ko n'undi munsi tuzobikora ko muzotwitaba yego turashimiye namwe mwese mwadufashije
kugira ngo kino kiganiro kigende neza. Turashimiye n'abariko barakurikirana ibiganiro biriko bica kumbonesha kure y'igihugu. Imana ibahezagire. Aho habera ho